Kaze kw'ihoro ryanyu ukabaza web TV. Twabaza. Mbega abarundi bari mu mahanga canke abanyamahanga basanzwe barungika amafaranga mu Burundi bakoresheje Western Union, bakifuza yuko abantu baja gutora ayo mafaranga muri banke baronka amafaranga y'amanyamahanga canke amadolari. Ubwo barazi neza ko abo bantu barungikiwe amafaranga bahora baronka amafaranga adakwiriye kandi Western Union itabizi. Twaragerageje rero gutohoza ivyo twashoboye kuronka nivyo tuza kubashikiriza. Iyo rero umuntu ari mu mahanga arungitse amafaranga mu Burundi akoresheje Western Union, ashobora gutora yuko amafaranga ashikira mu ikonti y'umuntu aza kuyatora canke amafaranga aza gushikira mu maboko y'umuntu aza kuyatora. Aho naho nyene hariho uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko umuntu arungitse amafaranga mu gihugu cy'u Burundi akoresheje Western Union, ashaka ko uza kuyatora mu Burundi ayatora ari mu marundi kandi bakayaramuhereza mu maboko atarinze guca mu ikonti. Hariho rero ubundi buryo bw'uko umuntu arungitse amafaranga mu Burundi yipfuza yuko uza kuyatora ayaronka mu mafaranga y'amanyamerika, amadolari, kandi akayaronka mu maboko. Mbega uko niko bigenda? Ibyo twashoboye gukurikirana twasanze yuko ibintu siko bigenda mu Burundi, na cane cane iyo uri hanze arungitse amafaranga kugira ngo ushobore kuronka amadolari kandi bayaguhereze mu maboko. Twarashoboye rero kurondera Western Union, turondera Bankobu, twongera turondera na banki nkuru y'igihugu. Twarahamagaye rero Bankobu kugira ngo dushobore kumenya uko bigenda, kuko hariho abantu bari mu mahanga, abarundi canke abanyamahanga barungika amafaranga mu Burundi bagashaka ko abo barungikiye amafaranga bayatora mu madolari. Ariko iyo umuntu ari mu mahanga arungitse akarorero amadolari 350 kugira ngo uri mu Burundi atore ayo mafaranga y'amanyamerika angana nyene n'amadolari 350, ahubwo Bankobu imukurako igice kimwe kwijana c'amafaranga baba bamurungikiye hamwe n'ayandi madolari makeya arengako. Tubabajije bo batwishuye bati ivyo biva ku itegeko rya banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi. Bavuga yuko banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi yashinze ingingo yuko abantu bose baja gutora amafaranga barungikiwe hakoreshejwe Western Union canke MoneyGram eka n'ubundi buryo, imbere yuko bayatora mu madolari bategerezwa kubanza kugurura ikonti kugira ngo ayo mafaranga ace muri iyo konti, hanyuma babone kuyakuramwo habanje kuvako ivyo bice twababwiye. Twarabajije kandi iyo banki ari yo Bankobu igituma batashoboye kubimenyesha Western Union kugira ngo Western Union nayo ishobore kubwira abarungika amafaranga mu Burundi iti nyabuna mu Burundi ntushobora kwakira amadolari utabanje kugurura ikonti. Nabo batwishuye bati ivyo
ntibiraba Western Union ahubwo ni ibintu biraba igihugu. Twarababajije kandi duti mbega ntimubona yuko abantu bari hanze mu kurungika ayo mafaranga bataba bafise ibisabwa, ntibaba bazi ibisabwa n'amategeko mu Burundi, kuko bobo ibyo ntabyo bamenya ibiri kuri Western Union. Basubiyemo baratubwira bati ivyo ntibiraba Western Union, kandi Abarundi bakira amafaranga nibo bategerezwa kubwira abarungika amafaranga yuko bataronka amafaranga akwiriye, kuko bategerezwa kugurura amakonti muri ayo mabanki. Twaciye duhamagara ibanki nkuru ya Repubulika turayibaza igituma iryo tegeko ryarasohotse ariko amabanki y'ubudandaji ntiyabwira Western Union canke ayandi mashirahamwe asanzwe akora mu byo kurungika amafaranga mu Burundi kugira ngo nayo nyene ashobore kumenyesha Abarundi hamwe n'abanyamahanga barungika amafaranga mu Burundi bakoresheje ubwo buryo. Muri banki ya Repubulika batwishyuye bavuga bati nivyo ayo mabanki y'ubudandaji yarakoze amakosa, yategerezwa kubwira Western Union canke ayandi mashirahamwe akoreshwa mu kurungika amafaranga mu Burundi yuko uwakira amafaranga ategerezwa kubanza kugurura konti kugira ngo ashobore kuronka ayo mafaranga abanze guca muri konti. Twaciye duhamagara Western Union nayo kugira ngo twumve ko boba bazi yuko abantu baza gutora amafaranga mu Burundi barungikiwe kugira ngo bayatore mu madolari bategerezwa kugurura ikonte kugira ngo amafaranga abanze kuja muri konte babone kuyakurako ayo ibyo bice twababwiye tugitangura ikiganiro. Ibyo batwishyuye navyo ni mu vyumvirize. And I don't see, sir, any information here that the receiver should have a bank account here. Correct. To collect a U.S. currency. Murumvise neza yuko bo mu masezerano bafitaniye n'amabanki yo mu Burundi nta hantu na hamwe bisaba yuko umurundi aja gutora amafaranga y'amadolari mu gihugu cy'u Burundi muri izo banki ko ategerezwa kubanza kugurura konte muri ico gihugu. Twaciye rero tubandanya tuganira nabo tusanga nivyo amategeko yabo yo kurungika amafaranga aravuga yuko ibihugu bimwe bimwe bishobora kuvuga yuko atamadolari bifise, ariko muri ico gihe uwo muntu aja gutora ayo mafaranga niwe ategerezwa kumenya by'ukuri nimba ashobora kwemera gutora amarundi agahomba canke ko yobwira uwarungitse amafaranga ati amadolari ntiyabonetse, urasubira utora amafaranga yawe uzoyandungikira nitwasubira kuronka amadolari mu Burundi. Abantu rero barungika amadolari mu Burundi bacishije muri Western Union bakipfuza yuko abantu bayatora hariya mu Burundi bayatora mu madolari nyene, bakwiye kuraba neza ingingo zo kurungika amafaranga za Western Union. Aha rero tukavuga cyane cyane ingingo ya 6 n'ingingo y'umunani agace B. Mu ngingo ya 6 biraboneka neza yuko mu gihe Uburundi amabanki yo mu Burundi ashaka gutanga amarundi atamadolari afise, abwirizwa kubwira abaza kuyatora
ko amadolari atayo hariho amarundi, hanyuma uwo muntu akaba ari we yemera canke ahakana gutora ayo mafaranga. Mu gihe yanse gutora amarundi, nyene kurungika amafaranga akaca ayasubirana. Mu gihe rero yemeye gutora amarundi naho wenyene niwe aba abishatse, baca bamuhereza ayo mafaranga y'amarundi ku giciro c'amadolari cyo kuri uwo munsi. Ariko rero mu Burundi amabanki siko abigenza, na cane cane ibanki twashoboye kuganira nayo ariyo Bankobu, yoyo ntiyashoboye kutwemeza ko abarundi bashobora gutora amadolari canke gutora amarundi. Bavuze yuko bobo bategerezwa gutanga amarundi, mu gihe umurundi akeneye gutora canke umuntu wese akeneye gutora amadolari abwirizwa kugurura konti. Ariko rero batubwira yuko Western Union idashobora kumenya canke kumenyeshwa yuko bategerezwa kugurura amakonti. Mbega abarundi barungika amafaranga mu Burundi bashaka yuko abaza kuyatora bayatora mu madolari, bari bazi yuko kubera abo barundi bakira ayo mafaranga adakwiriye, bashobora kuja hamwe bakugura urubanza kugira ngo Western Union ishobore kubashumbusha amafaranga yabo yose yatwawe. Mbega barazi yuko umwe ku gatwe kiwe ashobora kurondera Western Union kugira ngo ashikirize ico kibazo, kugira ngo asubizwe ivyo bice by'amafaranga yashoboye gukugwako, kandi uwarungitse amafaranga atabibwiwe na Western Union yuko ivyo bintu ubibaho. Eka twebwe twabaza